sinzi ko maze kwibona iyo umuntu ashonje agira umujinya, iyo umuntu ashonje agira umutima mubi, ntago umuntu yogira peace in mind, peace of mind ashonje man. Niyo mpamvu usaga abantu bose barugana n'inzara, abantu bose bankana n'inzara, ariko wallahi nta hantu uzasanga umuntu afite amafaranga, umuntu afite ubuzima bwiza ari kugira ama problem with people. It's difficult guys, but inzara nituma nuko ko Imana yomubwira ingene ushobora kuhagaza ahantu nkaha ufise views imeze uku hamuka gira umujinya cyangwa ukagira umutima mubi. Donc rero such money, let's search money guys kugira ngo tubwire noneho umutima mwiza. What do you think about 50-50? Turi muri Nairobi of course, ni turi mu bihugu byacu aho tuba tuzi yuko umugore ari wo kuguma mu rugo, umugabo ari wo kuja ku kazi. Umugore ntago nashobora gutanga 50-50 ndi kubyara, I can't. Ariko ndi turabajene I can do 50-50. How? Okay, explain. Muri abajene you can do 50-50, how and why, and when uri kubyara you can't do 50-50, how and why? For me umugabo agomba kuba the provider. Njewe nimba nkora mfite amafaranga kandi ntwite ngiye kubyara, of course amafaranga yose ngiye gukorera ni kuri benefits yacu twese, ariko it doesn't mean we have to do 50-50. Yes, my money is my money and my money and your money is our money. Utaravyara, explain. Utaravyara naho umva ubayo neza, uba muzu ziza, uba nta kintu nakimwe ukenera ukabura, none ungiye gucitinga, wayimenye ko nagucitinze, wakora iki? Nakora iki? Sha urukundo n'uburyo feelinga biri modern, inzu nziza n'imodoka nziza. Ushaka ko muri iyo nzu nziza n'imodoka nziza ariko ufite umutima wakarashika, ntabwo ubuzima bwa buryoshye. Ibintu byose wangurira amamodoka, inzu, ntacyo byaba bivuze utanumva ya urukundo hagati yanjye nawe, so nakwihorera. Hello everybody, meze gute? Neze ko meze neza bivanye naho muherereye. Nkuko mubibona ni Alvin Smith ariko shamba mberewe kabisa. Mbabarira mwumva yuko mbanje ngaha kuri micro ya Gatech TV mberewe. See the outfit. See the bomb clad outfit. Voilà, nabwiye ko zozanye abantu batandukanye sivyo? Aha mubona aho turi murahabona. Murabona views turi yuko ari views zirenze cyane. Life is good. If life is good, na mind iba good. Sinzi ko maze kwibona iyo umuntu ashonje agira umujinya, iyo umuntu ashonje agira umutima mubi, ntago umuntu yogira peace in mind, peace of mind ashonje man. Niyo mpamvu usaga abantu bose barugana n'inzara, abantu bose bankana n'inzara, ariko wallahi nta hantu uzasanga umuntu afite amafaranga, umuntu afite ubuzima bwiza ari kugira ama problem with people. It's difficult guys, but inzara nituma nuko ko Imana yomubwira ingene ushobora kuhagaza ahantu nkaha ufise views imeze uku hamuka gira umujinya cyangwa ukagira umutima mubi. Donc rero such money, let's search money guys kugira ngo tubwire noneho umutima mwiza, kuko mbabarira wumve yuko ntago nzagira amahoro mu buzima udafite amafaranga. Voilà, ikiganiro rero ni let's talk. Today we gonna talk about 50-50 n'ibindi tuza kwiseramo, ariko muraza kubibona. Ndi kubona mugezi waje ngaha yitwa Martin aka Nelly. Hey, why aka Nelly? My name is Martin, but people call me Nelly. Why people call you Nelly? Why people call you Smith? Cause Smith ni izina ry'uburirimbyi, kandi ni jewe nije nagihamagariye, nije nagiyise, si abantu bayirimbye. Wowe Martin ni ryawe abantu wayi bakwise Martin. Hari umuririmbyi, hari umuhanzi yitwa Martin Musa canke iryo zina Martin wari kuze gute? Martin ababyeyi baranyirinyise Nelly, nakuze abantu barinyita ntazi buryo byagenze. Hari umusani yitwa Nelly muwa Musa cyane. Okay, aka Nelly, turi kumwe na aka Nelly. Nelly, what do you think about 50-50? I think. What do you think about 50-50? Turi muri Nairobi of course, ni turi mu bihugu byacu aho tuba tuzi yuko umugore ari wo kuguma mu rugo, umugabo ari wo kuja ku kazi. Turi mu gihugu umugore umugabo mwese murakora, even n'abana nimba mufisabana mwese murakora. What do you think about 50-50? Me personally, what I think about 50-50 is a no for me. It's a no for me because 50-50 it doesn't make sense for me. For you? Yeah. Est-ce que
how kugira 50-50 wewe making sense kuri wewe ariko urabizi ko ibihugu tuvamo mu Burundi no mu Rwanda for example turabizi yuko iyo umuhungu asohokanye umukobwa n'umuhungu ari ya bill zose sivyo ariko muri ibi bihugu turimo tukabona abahungu n'umukobwa basohokana even baba bakundana cyangwa baba bari mariye umwe wese aragira donc ivyo bintu cyaje kwibonera ngaha and then no before na ndabizi kuba diaspora. By the way, look irahindutse vyose irahindutse kubera ariko akazuba karaje ntimuce muvuga ati ngo murabona ngo kare bari birabura ubu naho mengo freshere zongerekanye nakazuba kaje donc ntibibatangaje voilà. Nuko rero what do you think about 50-50 ku bantu bari muri relationship of course? 50-50 how I think about it ndi umugore ntago nashobora gutanga 50-50 ndi kubyara I can't ariko ndi turabajene I can do 50-50. How? Okay, explain. Muri abajene you can do 50-50 how and why and when uri kuvyara you can't do 50-50 how and why? Because ntago wabyara. So you want me to give 50-50 in a relationship? Ntago navyara ariko ni jewe wewe utwite ni jewe nza kurondera ivyo ufungura ni jewe ndiha izu ni jewe ngira vyose kubera yuko uzoburi kuragira urumva ni yindi 50-50 ntibibaze yuko kubera yuko uzoburi kuravyara yuko iyo 50-50 itabiri kirakora none se ndakubaza ikintu kimwe wamaze gutwita sivyo ufite imbanyi ufite inda. Okay, sawa disons yuko urabona jewe nagutwari umwana mfite umwana wawe munda urumva sishobora gutanga iyo 50-50 already je mfite umwana wawe iyi ni 50 kuri jewe. Okay, mugabo n'umuhungu hari izindi responsibility abari karakora ntuce baza gukora yuko nguvyaye cyangwa gukora yuko uvyara ngo yuko is done yuko it's enough. Okay, for me umugabo agomba kuba the provider njewe nimba nkora mfite amafaranga kandi ntwite ngiye kubyara of course amafaranga yose ngiye gukorera ni kuri benefits yacu twese ariko it doesn't mean we have to do 50-50. Yes, my money is my money and my money and your money is our money. Utaravyara explain utaravyara naho ntarabyara turikiriye bajene I'm on my own. Aho ngaho nta 50-50. Nta 50-50? Yeah. How? Because you need to take care of me as an African man. We are not in America. As an African man and as an African everything. Murumva bitekerezo as an African. Urumva rero abanyafrika nibo bajejwe gutekinga amanuze yose y'umukobwa kubera yuko turi abanyafrika canke why kubera iko sema akantu ko kunuza k'abanyafrika niko twakuze tubona ibintu but isiriki irahinduka niyo yahinduka nintagira kumva ko mfite responsible z'abagabo ndi umugore of course there's something will change. Wowe n'umusheri wawe musohokanye urafite amafaranga arabuza amafaranga yo kwishura no amafaranga yo kwishura yarafite but ntakwiye wowe urafite amafaranga watama of course ibyo ngibyo ntaho bihure na okay urafite amafaranga none uvuze ati ese nimba nk'ufite amafaranga ntushaka kwimvuga avuga ati jewe umugabo wanje no musitashaka ko ndamusohokana amajewe fumejera nuze factory. Of course I can do that. Sasa 50-50 ni kisiko nyene 50-50 mba numva ari responsible. No. Guys yo listen. Fuko tuvuga ko kintu 50-50 mba numva 50-50 ku bantu bakundana ntago ari obligatoire ntago ari kuvuga ngo you have to do that. No. Yeah, I thought 50-50 no si nugu sharing zose ariko nta mukazo wowe urimo ngo tidwa ngo utegerezwa kuri side yanjye ndibaza yuko je nk'umugabo wa Alvin umugabo wanjye nawe tugira 50-50 sishobora kwihatirizaho ngo yumva ngutegerezwa jewe nk'umugabo kwanza ntegerezwa kureactinga nk'umugabo ego umugore urashaka kuzana ariko sikuvuga ngo nagenda kwicara ngamvuga ati ngo the end of month ngo umugore wanje ategerezwa. Wait, me I can walk genda yemera but ngewe ndi umugabo man kandi me I'm African man. Ego jewe sawa jewe kare ntabwo nagiye kuri side yo mugabo ubu ngubu je ndashaka kujya kuri side yiwe kubera yuko twebwe abagabo muri Afrika turafise ukuntu tuba dushaka respect
kandi rero ku muntu umaze kugira 50-50 ijya respect y'umugabo muri Afrika aba akeneye is difficult kugira ngo ashobore kuyironga. Urumva that's why twebwe abantu bo muri Afrika abagabo bamwe twashaka kwihagarara ko ku ma bills menshi kugira ngo habe ijya respect umugore atafa avuga ati ngo najewe ngurumva ngo if you do that I do that cause ngo you do that and I do that. That's not possible. Urumva jewe kuri jewe rero sasa ntayemera ubu ntayemera jewe 50-50 urayemera 50-50 ndayemera sivyo ariko you ushaka kuzana sawa turi muri 50-50 I understand ushaka kumfasha ko dufashanya okay listen kuri jewe 50-50 ndayemera ariko ntago ari obligatoire yuko umugore wanje ategerezwa. Wow, that's no wemera iki muri 50. Nemera yuko aronse nazane ariko jewe nticyo bura yuko jeje gukora naco rero jewe sindayemeye jewe nk'umugabo muri Afrika jewe nkeneye respect man. Reka mvuga kuri aho ngaho kandi iyo umugore man sisi ko maze kwibona sorry ndiko ndavuga cyane bose ndiko ndagumanya mugabo mukayanza guhora mu jewe kuri jewe ufise uzozanye ariko ntago no kwicara ngaho mvuga ati ngo jya gukora ngo kugira ngo uzane part yawe ya 50. Nayo je nayo nemera jewe me I need respect man kandi umugore wanje n'umugore wanje aronse azozana mugabo bamba kula tataronse nta nimuze. I think nanje aho ngaho kuri 50-50 ntaho nemera kuko I feel like umugabo agomba providing a security kuri njyewe ntago ngomba ku security ni ntago ngomba nimba yishyuye inzu akajyana abana ku ishuri. That's security for me. I don't have to worry about sharing 50-50 n'umugabo. Like kumwishyura minervale I mean ibyo bintu ntago nk'umugore ntago ngomba kubyara umwana ngo nintangiza nongere ngiye gustrugglinga mushakira school fees. That's on you. I don't have to share money. That's the security you give me. So you don't have to share money even you have it. No, I don't have to share. If I have it and you don't have it, I respect that and I can. Okay, do you have that. it and I have it. No. You have wait. money? No. You have money and I have money. You know? Ntago aterera mu rugo. Wait, ntago ndarangiza. Ngewe umugabo agomba providing a security kuri njye. Iyo security harimo aho ngomba kuba. You have to take care of that. Abana kubajyana ku ishuri, you have to take care of that. Ibindi I can help. Ibindi nabikora. Ariko ibintu byo kuba ngo 50-50 ibindi bisigaye ibintu bisanzwe kugura ibintu byo mu nzu ibiki I can share for that. Yeah. Hari abakobwa cyangwa abahungu bavuga ati ni 50-50 abakobwa bose tu n'abahungu basigaye babigira. No, abakobwa reka je ku bakobwa kubera ko abahungu bamwe babikoraga kuva kera abakobwa akavyihanganira. Muri no tugezemo umuhungu asigaye ajya gucitinga umukobwa nawe akajya gucitinga umuhungu kubera ko umuhungu yamucitiza. Icyo arabishigikiye wewe kujya gukora ikintu ntago usanzwe ubikora ariko ushase kwemeza ngo kubera ko kanaka yabikoze ngo ntawe ugiye kubikora wowe uravyemera neza. Amaherezo oh yeah ntago mbyemera. You cheat I leave. Mugabo abakobwa bubu bavuga ati you cheat I cheat you back. Why? You cheat I leave. You leave you go where? I leave. To another man. Thank you. Thank you. You cheat to go where? You cheat. I leave you. We separate. And then I wait for another angel from God. Okay, another angel from God arabikoze. Guys, listen, reka tubigane kiri kimwe sha. Cameraman, wowe uraciye ubwenge ndabibona bafite urutwo runini. Guys, umviriza, hari ibintu muri isi tugezemo bigoye. Sivyo? Niyo mpamvu reka dusubire muri 50-50. Tuwe twakuze tubona yuko abahungu aribo bagira ikintu cyose ku mukobwa n'igihe umuhungu aguciye inyuma umukobwa cyaramunaniye kuri actinga cyane kubera yuko azi yuko abeshejeho n'umuhungu. Sivyo? Okay, wewe je nawe turi kumwe. Ngewe ikintu cyose mu buzima bwawe ngewe ndagihagararako. Sivyo? Security urabayeho neza usa neza and ndagiye kuvanga. Wansiga. Kumvanga. You have good life. Ndagiye guca inyuma. Oh. Umva ubayeho neza uba muzu ziza uba nta kintu nakimwe ukenera ukabura none ugiye gucitinga wayimenye ko nagucitinze wakora iki? Nakora iki? Sha. Urukundo
n'uburyo feelinga biri modern, inzu nziza n'imodoka nziza. Ushobora kuba muri iyo nzu nziza n'imodoka nziza ariko ufite umutima wa karashika, ntabwo ubuzima bwa buryoshye. Ibintu byose wangurira, amamodoka, inzu, ntacyo byaba bivuze ntumva urukundo hagati yanjye nawe, so nakwihorera. None se urukundo kuri wowe ushingiye kuri cheating? uri kumva kuri wowe ushingiye hehe? Kuri cheating cyane? Urukundo ni loyal. Nyine ikintu usharinze n'umupaka rero. Yeah. Mu bintu byose musharinze. Cheating ishobora gutuma ibijyanye byose mwubatse. Yeah. Cheating? Maybe wewe abantu yasa kukumva avuze ati ku bintu byose musharinze n'umuntu. Wewe babajije umuntu ngo ufite aguye guha ibintu byose. Yes, urabayeho neza. Yes, in marriage. In marriage, okay. Yeah. Uri muri mariage, noneho ibintu byose ni sawa mu rugo nta nakimwe ubuze ubayeho neza kabisa. Wabiheba ngo kubera ko umugabo yagucitinze. Just kabiyo kavuga ati ngewe umva ngenda asuye mu cyaro kwa mama na papa hakono guma muri ubuzima bwiza n'uyu mugabo ari kuncitinga. Yagucitize rimwe ariko nta gucitinga buri munsi. Sorry. Hari ibintu bimwe bigomba kuba uri muri iyo situation kugira ngo ubimenye, ariko ngiye kubivuga nona. Uncitinze. Hari ikintu kiba par accident bitewe n'ukuntu nkuzi nkabona ibyo bintu itabikora. Sibyo? Ariko mbonye ari ingeso. Nashogoshera. Okay, bibaye rimwe wakora gute? Ari rimwe na compromising and I don't know. Na compromising nkareba. Ariko ari ingeso. Hari ikintu kiba par accident, yes. Ariko ari ingeso, hari abantu bagira umubona pe agira utugeso two nakureka ibyo bintu. Guys, nimba ufite ikintu ushaka guterera kuri iyi topic tubirimo, just tubwire, sivyo?